Twaje ngaha gukurikirana imyimenyerezo match z'abana dufise ngaha muri Impact Academy. Umupira w'amaguru mu bisanzwe urafise ico umaze cane mu gwaruka. Hano muri Impact Academy mfiseho abana batatu, hariho umwana ari muri 3e division, nkaba mfise umwana ari muri 4e division n'uri muri kade. Abo bana nirabiye ko nka jewe birabafasha cane kuko baraba plus discipline gusumba abandi inyuma y'amashure baja mu bindi. Ibi iraba occupation kuri bo kandi ngirakamaro. Iyo bavuye ku ishure nk'ubu baba bamaze toute une semaine kuva lundi gushika vendredi bari occupé bariko bariga ama interrogation ama examen, ariko hageze weekend bagaca baza ngaha muri divertissement bakaruhuka bakientraîna kandi utilement. Birafise ico bibamariye rero sinovuga ngo ni perte de temps. Twese turabona yuko uyu muntu uretse kugira ikiciyumviro ahubwo yagize inspiration divine, niko twobivuga. Hambavu y'ishure biga dushaka ko ejo abana bacu boshika kure, kuko ugiye kubiraba uyu munsi kera wabona yuko umuntu kugira azogira ico avuyemwo ari kwiga, akaba umu docteur, akaba umu juriste, akaba umu agronome, akaba umuminisitiri, akabiki. Ariko uyu munsi sinovuga ngo ivyo ntaco bimaze, ariko meme nuku kuguru ni investissement quelque part. Iyo umwana ariko akurikira umupira akabazi yuko avyiyumvamwo, akabazi aho akeneye gushika, nukuri twama tubona abantu bafise aho bageze mu buzima kubera football, kubera passion abafise muri uwo mukino. Tugiye kubashikira cane kandi dusanzwe tubashigikira. Ndabisubiyemwo, dusanzwe dufise group WhatsApp, turaparticipa umwe wese mu buryo ashoboye kugira ngo dufashanye nk'abavyeyi muri uko nukurera abana mu bisanzwe ni nukubarera mu bundi buryo. Turabona ko tudatamba twirorera, turabona yuko hashobora kuza umuntu avuye mu bihugu vya kure akavuga ati ndaje sur Bujumbura kugira ngo ndabe Academy Impact ahigeze, Academy Impact ivyikeneye, Academy Impact ikeneye soutien mu buhe buryo, mu yihe materiel. Bagashika ngaho ivyo biraduha inguvu cane nka membre ya Academy Impact, kuko tubona yuko tudatamba twirorera.